mwene wabo nawe azoyagira uwundi mwene wabo, mwene wabo anyagire nyina, ugasanga ibintu vyarapfiye hose. Yaba uwo mugabo akayagira nka mushikiwe, ati jewe burya ndagowe, uwo mushikiwe nta muntu n'umwe abura umugenzi, ugasanga nico gituma inkuru igenda hari. Umva wo hari igihe yibaza ngo ntibiramenyekana murafunga Nta kintu ukabwiye umugenzi we, umugenzi we nawe bafise uwundi mugenzi. afise uwundi mugenzi, nta muntu abura umugenzi aha, akamuyagira umugenzi. Ugabo urumva naho iyo bamaze kwahukana bakagenda bica bisaba ko bagaburira n'abantu. Ubu mu bisanzwe nk'amatungo y'abana ubu ntibakiyagabura kuko urazi kuko igituma batayagabura, umugabo burya aronka uburenganzira bwo kugira ngo azane uwundi mugore, kuko nta bagore batahukana ngo aragiye iwabo aratekeye, kugira azanire umugore ku wundi naho ntibikunda. Ntibikunda kandi urazi biraba aho iwacu ni hake, kuko ubu nta mugore usanga ngo aratekeye intekero, warasize abana biwe ngaho ngo aragiye. Oya, Ugabo hari ikindi naco none burya umugore ngo burya yahukanye bakabasubira divorce akaja kuba kurindire biraboneka neza. urazi Ashobora mu bukristo nyene. oya mu bukristo ntibikunda kuko iwacu ntibiraba, mugabo leta irabagirira divorce, muga si ngombwa ngo leta ko ibagiriye divorce Wekeze ikibazo ngo ikirezi irabagirira divorce, ikirezi niyo. kuko burya kera namye nibaza nahora nibaza ngo ni ivy'ubugome canke ni ifi ugana sanze urugo ari sezerano ry'intaha. Sezerano rikugwaho n'urugo. Ejo bundi harya iwacu hariho umugore kandi uwo mugabo wiwe yari umuntu vema n'ukuri, uwo mugore afashwe nabi na twebwe tukara tuti none uyo mugore yova ngaha akagenda, gabo nawe nyamugore yari imfuvyi ntiyari afise se na nyina, muga akagira mwene wabo mu gisagara i Bujumbura. Uwo mugabo yari umuntu w'umubegito, atetse umuceri yasiga awushinzemwo igiti, agarutse agaca araba agasogozizayo ca giti ngo arabe kugera aho vegera garopunda imviro. Yari umuntu w'umukuri. Ejo bundi rero umugore arananifa, N'abana bafite semwe barabafise bangana bane, aca abishimikana iwabo, abana arabasiga. abana yarabajanye asiga umwana umwe, yari asigaye amugendana, uwo mwana yari ateye isoni, mukaba aramugendana nyirabuja, kamutinyuka tuti reka rero naho uriko uragira ngo ngaho n'ubuzima uwo mwana uramwigisha ingeso mbi, wewe uborekuye nawe umushira ngaha mu nzoga, vyotuma umujana kwa nyirakuru cangwa hehe. Rero kubera nawe ari mu buzima bubi, amaze kuja mu buzima bubi, umutwe burya muri cerveau ntiyasubira kugenda neza, burya umuntu aratera nk'umusazi cane cane mu myifato y'urugo. Ubwo sene yocura umugore Yaramucuye umugore aranga, umugore yase caragenda nyamugabe, umugabo ari gito cane, caragenda aca araja kumwitwarira muri sentare. Muri sentare barabagiriye divorce, babagiriye divorce, icadutagaje ya mugabo rero ya mugore yarabizukiye, ubu bari kumwe. umva yaragiye kumucura ntiyemera, Yaragiye kumutura ntiyemera, umugabo aca aritwara muri sena bataritwara muri sentare, sentare ibaca iruhande rwo kwawe. bagira divorce kwaho kantu. Ubonye mu mugore aratekerana Divorce yarabaye haciye nk'amezi aya, mbonye umugore ashaka. none badoze bakorana Ico kibazo mbateye caragenda kwishura, sino cinshikira umucamanza yarwaciriye urwo rubanza uko turabana. Sanje none ko nanjye nashaka kumukora kwitama ko wowe umenga umucamanza yoba ariko aramaramara nawe ntakiri buhindure. Navuze none hakurya bizogenda gusa, ikibazo nyene bizogenda, niko yabimbariye mu nyishu. agenda muri Etats-Unis. Ati twebwe, ati harya kugira ngo bagende bagende mu mategeko, ati bazosubira kuza kubagana muri Etats-Unis.
muri niko be ndashaka kujya kuragana neza cyane kugira ngo inyakire yizifuza isubire ngeze kandi byari byabaye vuga urumva rero ko abantu bakwiye kuzaza barahurenda buriya umugabo n'umugore n'abantu bagore bisubirutsa nicyo gituma mwabyaranye abana bari nakubwiye n'imanza zaba ariko zigoye usanga bose bagize Kristo tugire Kristo naganze Kristo tugire Kristo naganze Kristo bakunzi b'ijambo ry'Imana aho muri ku mpande zine z'isi ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza wo gusabikanya ibyiza biva mu kanwa k'Imana uko buriya Bibiliya iravuga ngo ijambo rirarema ngo kandi ijambo ni inkota y'ubugi bubiri ni ukuvuga ikora mu bigaragara no mu bitagaragara none rero iryo jambo ry'Imana niryo tuje guteramira ko na cyane cyane ko mu gatondo mu gihe twaganira ku ijambo ry'Imana twabonye ko guhera kuri basogokuru Imana yagishira ijambo ryayo mu bantu bayo kugira ngo kubyukuri nibaryumvira bakaritunga mu mitima yabo Paulo wavuga ngo rikaba muri bo rigwiriye rwose Imana iheze ibakorere ibitangaza none si ibyiseseshwa rumuri uyu munsi muri studio restaurant Komera Kristo ni muzima mukama yaduteye iteka aduha umubyeyi kugira ngo atugendere kandi nawe nzi neza yuko atari kure y'ijambo ry'Imana niyo mpamvu tumwakirije amajambo ari muri Bibiliya kugira ngo uyu munsi tuganire atubwira akari ku mutima cyane cyane yisunze aho hambere agereranije na twebwe abana na cyane cyane je nifatiye ko ari umubyeyi wanje murumva yuko hari icyo asumbye none rero imbere yuko ndamuha ikaze mu nkundire mbanze ndababwire ko igihe cyose witwaritse ijambo ryawe mu kurera kwawe mu gukora imirimo yawe ya buri munsi nagiye ntangazwa no kugena Imana iherekeza ubuzima bwawe ikagirane ikabiguheramwo igikundiro mundi rero umubyeyi wanje akaba n'umubyeyi wamwe mwese kuko buri iyo tugize amahirwe yo kubona umuntu adukurira tuba tugize amahirwe yo kuronka ubutunzi bwinshi buri muri we ndamwakirize rero amasengesho ahama mpeze ndamubaza bibwire natari rya mbere aje kuri kamera gutyo turushirizeho kuganira turagushimiye cyane mukama kuri ingabirano y'ubuzima twebwe abana dufise tugushimiye kwisa ari wowe bishatse ko tuba bazima turi ku munsi w'168 mu mwaka wa 2025 byumvikana ko twitayeho kugira ngo urushirizeho kuduha amasezerano none rero ndakwakirije uyu mushitsi wacu uyu mubyeyi wacu kugira ngo muri we uhabwe icubahiro muri we uninazwe ko wamuduhaye kugira ngo azotuganirire umunsi umwe nk'ubu ko wamuduhaye kugira ngo azoducire umugana tubwire ingene twokwigenza tuzohorane n'Imana kandi tubone kuramba no kuranirwa uyu munsi ndamusabiye umugisha kandi uyu munsi ndamusabiye mutima wo mweranda ngo azabane nawe kugira ngo yigishe amahanga yigishe ubwoko bwawe navuga abapapa nkawe biyumve bumva babokosora bumve icyo bakoze neza kumusumbya canke uko bokwigenza kugira ngo bagire nkuko yagize canke bagire nkuko anuye abamama ntibamwumva nabo bagire icyo bakuye muri ijambo ryawe tugiye kuganira ko ndetse n'ugwaruka ni gwamwumva bigende nkuko abarundi n'abarundikazi bumva ururimi kumwe n'abandi bafise amahirwe yo gusobanukirwa ibi tugiye kuganira ndabasabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo ntaramuje ikintu cyose cyitwa umutima mubi n'amahane duha ubwenge kuko igituma tuhari nuko turi inzandiko zisomwamwo ubwiza bwawe ndagushimiye komeza uduhezagire mukama Yezu bane natwe muri uyu mwanya turinde kubabara kandi uduha ubwenge urenze ubwatwe bw'abana b'abantu kanatsinda Imana dufise niyo bwenge urakoze kugiye kubikora ubuntu bwawe kugira ngo tugire neza muri byose kandi utwongere iminsi yo kurambira mu buntu bwawe no kurambira mu munezero w'abana bawe amen amen aleluya nuko rero murakoze mwe mwemeye gusengana natwe none rero ndamuhikaze mugiye urakaza neza urakoze cyane
uranezerewe no kuba ugarutse muri Komera Kristo ni muzima? ndanezerewe cyane no kuba ndi kumwe nawe umwana wanje imfura yanje. Yego nanje ndishimye kuba ndi kumwe nuwo nabereye imfura. Ubuzibura bw'amapyigo yawe niko Bibiliya ivuga mu gihe bariko bavuga urubyaro rwa Yakobo umusabyi w'umukama, Yakobo umwuzukuru wa Burayimu. None nanje ndishimye ndanezerewe gose kandi ndazi ko n'abakunzi uyu muvukano wa restaurant Komera Kristo ni muzima kenshi bamamagara ngo ndi mama Komera Kristo ni muzima. Ndi mama w'amahanga n'abantu benshi barenga ibihumbi 10 barenga bingahe, umva ko ari iteka n'icubahiro Imana yashize muri twebwe abagize uwo muvukano. None rero mu kwishima kwanje nagomba nongere sabe kutubwira kari ku mutima wawe. Erega umunezero ufisa ushingiye. Yego uramutse igihugu c'Imana, uramutse amahoro ya Kristo, ubabwiye n'akanyamuneza ufise. Yego jewe ndaramukije abo bose bo muri Komera Kristo. Amen. Ndabaramukije akanyamuneza kenshi. Yego mugira amahoro ku Mana. Rero ndanezerewe no kuba nicaye ngaha ndi kumwe n'imfura yanje ariko arandagira ijambo ry'Imana atubwira yuko n'abato baratora inzira yo kugororoka boja botombera iyo nzira ya Kristo mwami. Yego hama rero ndabinezerewe cyane gose ngasaba yuko kwamana gukomera mu Mana agakomeza n'abandi bakigoyagoya. Yego urakoze cyane gose papa. Uherutse twaganiriye ku iteka ry'umubyeyi ry'umugabo ukurera Kristo umubano umwitwariko w'umushinga nawe kugene ashobora kuzuza urugo rwe, kuko Paulo yaravuze ngo umuntu w'umugabo afise umugore umwe kandi agashobora gutunganya umuryango wiwe ngo ni w'Imana yizera, ngo kandi muri uko kumwizera ngo imuha umugisha cyane cyane ngo ikamuha kurambira mu buntu bwayo, ikamuha kurambana iteka n'icubahiro. Ibyo nawe warabihawe? Jewe n'ukuri narabihawe kugera uyu munsi. Burya rero urugo rwose kugira ngo rube rwiza rugira abana bumva ijambo ry'Imana. Jewe uhereye rero kuri uyu mfura yanje abarumuna we bose bari muri Komera Kristo kandi baremera cyane. Jewe kugera uyu munsi nta mwana we wanje mu bisanzwe yaciye mu nzira ziri kubiri na Komera Kristo. Ibyo rero ndabinezererwa cyane gose kuko ni nk'ibyo bose mu babyeyi babo, haba ba nyina ba mama wabo, haba ba papa wabo, haba ba sekuru. Kuko nka jewe nicaye ngaha ndacibuka data aje mu bisanzwe. Murabona kera abantu baranezerwa bakanyutuga atashe yashika twigisha gusoma ishapure, yashika twigisha ijambo ry'Imana, kuziko yaririmba ijambo ry'Imana akatwigisha kuririmba. Ibyo rero nukuri narabibonye kandi ni mu rubyaro rwanje barabigendera. Murakoze. Imana iguhezagire. Ariko rero ikiganiro ubuherutse twagiranye hari abakristo banditse barabaza ati nirihe banga wakoresheje, ni giki cyagutumye ngo ko babonye ukiri muto umaze gupfakara utongera kuzana uwundi mukenyezi? Umugabo gusa nuko ntazi, mbega ubu ufise imyaka ingahe? Jewe ndi mu myaka 69. 69. Sindiko ndagusimburira n'ubuzima niko bimeze, nta winyuza Imana. No kuvuga mama wacu nawe amaze imyaka 14 asubiye iwabo. Asubiye iwabo. No kuvuga rero no kuvuga wari ufise imyaka 55. 55 ku muntu w'umushinga naye yigeze udufaranga nka wewe. Byari byoroshe yuko cyane cyane yaguki utavuga ngo afise inzara. Byari byoroshe yuko ashobora kurabundi mukenyezi cyane ko bavuga ngo bashingana naye mu gihe cyo gukura kwabo, ngo bakeneye mutamakazi ku ruhande aragufasha kuraba inka, gufasha kugirana. Ni giki cyagutumye wumva mama utomusubiriza mu buzima bwawe? Yewe urakoze cyane kumbaza cyo kibazo. Yego jewe nubakanye n'umupfasoni wanje ndo musore nawe ari umwigeme. Yego hanyuma twarabanye hafi imyaka 30. Yego muri iyo myaka 30 jewe
nagiye kwinjira mu bundi buzima tumanuka mu gisagara mvuye interiyeri mfise abana babiri. Yego. Hanyuma Imana yari yarampaye nabo batakiri bose abana bangana 7. Hanyuma rero jewe abo umugenzi wanje yabansigaranye bose. Abansigaranye bose mugabo mu nyuma zaragoranye harabamwo 2. Ariko narashira imbere nkaraba ibikorwa byiza twakoranye, nkaraba ingene twareranye abana, nkaraba ingene ubutunzi nari mfise twabufashanije kubirondera. Jewe nkabona hafi yaho nosubira kuronka uwo mugenzi wanje ukuntu yasana cyane mu migenzo myiza ni mu matungo y'igihugu, nkabona yuko hari naho byosubira inyuma. Jewe rero ngaca nsubira nkabona ntimbo jewe ntabana biwanje koko mu buzima narakunda abana. Ego cyo ndacemera. Ni jewe hamwe mu bisanzwe bobona jewe ndabazanyemwo ubutari nyina. Jewe urukundo rwabo kuri jewe rwogabanuka. Ibyo byose nkabica hirya no hino nkanabona yuko n'ukuntu jewe twafashanya mu byerekeye ubutunzi ingene nabyitaho. Jewe naragiye maze kuja mu gisagara, naragenda nkaza ngashira nk'amafaranga muri bijya byatangwe mu makopeke. Jewe naraza nduzi ngasanga mu rugo nasizeho inka 3 ngasanga ni 6. Aho yumva inka nziza yacagenda akakura amafaranga kuri konti akagenda akagura atabanje kumbaza kandi ntaco byangira kuko ibyo byose byari ibintu nduze nezerererwa cyane. Jewe yari ubwenge rero ari umugore w'ubwenge. Jewe kugira iki gihe ndi mu bantu aho mvuka nagukiwe cyane kuvyerekeye itongo. Aho jewe nari naramubwiye ntiwe ukumva ahantu ari umuntu akeneye amafaranga nturinde kumbaza, kuko yari umuntu azi n'ubwenge. Kuko mu minsi yahera umwana yabagarukiye mu mwaka wa 6 yabaciye ubwenge, yari azi kwandika. Icyo gihe ibintu by'amatelefone ntibyari bwaze, yaranyandikira niwe yiyandikira. Nkabona ibyo byose nduze cyangwa iyondi nkabona ko ari ibintu byo kunezerererwa, kandi ufatiye kuba fasoni ibyo bintu byokora bake atabona bishobora. Ibyo byose byaratumye niyumvira kudaca mbandanya ngo nze kurondera ubundi nkabona yuko byombera intambara. Ariko kugira uyu munsi jewe ndabinezerererwa cyane kuko abana twabyaranye baranyubaha barankunda cyane. Ibyo byose hari naho byaca bitashobora kubandanya ngo tugire Kristo. Nagaze Kristo mu mitima yacu. Twebwe ubundi twarazwe urukundo na mama yatoreranye urukundo, nawe turaga urukundo. Twe naco byari kudutwara naco byari kudutwara, ahubwo n'ubuntu bw'Imana bwagaragaye muri wowe no muri urwo rukundo, muri ubwo bumwe mwunze. Byumvikana yuko ngaha dushobora ndayifashishe bakunzi bakomera Kristo ni muzima. Muzi ko turi ku munsi wa 2 ni munsi duhabwa inyigisho ku bakenyezi. Byumvikane ko icyatumye papa amwizera gushikaho n'inyuma y'urupfu rwiwe akakanu karakobe uko Aburahimu wenyene Sara giwera ubwo nyene yaba yinjiye undi mugore, yaba yagiye kubyara ubwo nyene Sara giwera yaba yibagiye ingendo bagiranye aja kubyara undi mugore, aja kubyara ku wundi mugore yitwa Ketura. Ariko rero ndiko ndumva uko papa bitubwiye, murumva ko akanovera cyane mama yakagize mu ruhara. Umutima wiwe waruhuye nuko hasa avuga ati mu mico yiwe kandi cyane ndagishingiye nayo ko mama ari umuntu abana n'abantu bose. Icyo ndacemera ndabyibuka no kumaziko yuko twatangaye cyane gushikaho centre yose atana boutique nimwe yari yuguruye, abantu bose baraherekeje. Kijya n'ikimenyetso ciza gose. Ikindi naco yavuze ngo yari umugore w'ubwenge. Bibiliya iravuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiyo. Umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiyo. Buriya bakenyezi ngigo ndakababwire ndiko ndaraba ubuzima bwa mama, burya abagore ne bubaka ingo gusumba abagabo. Umugabo yagiye gupagasa agwana n'ibintu binini
ndibuka igoma amakonte wari uyafise ubutunzi bufise mugabe imigambi myinshi nawe wumva ko bishingiye ntaye gusa sinari nzi kubizi mugabwe natwe abana bawe twari tubizi uko turibuka mama agenda mu mvura ajana n'abakozi wamuhaye agatwara amafaranga kumva ngo avuye za Murambya ngo yaciye ku mucece ari umama munini yayiremereye kwiyunguruza ntibyari byoroshe ukazona ngo yaguza amazu ukazona ngo yaguza amatongo wana ko ari byo butunzi bw'agaciro dufise byumvikana ko umugore yaba y'umugore w'ubwenge ashobora kwakira ubutunzi bw'umugabo akabugira neza kuko wari ushoboye kurondera amafaranga nawe wari ufise ibanga rya ubikiye kuko amafaranga yawe nawe wayegereza umuryango kuko uyu munsi nawe ari abagabo abagore baba batamenye ubutunzi bwawe naco ni kintu ndagusabiye ko umugisha Imana iguhezagire kuba ubutunzi bwawe warondera waragaruka ukavuga uti yamara sindi bubuhereze mu mabanki Bujumbura reka kuko uburyo ntibwari bworoshe nkuno munsi reka ngende ndabe kopeke ikiganirimo gakopeke shire kugira ngo ejo umugore nabona akantu namwari ryata amatelefone yari bwagire yagiye gukomera bitebye byasaba ko wandika ikete nawe kandika ikete cyangwa ukadoga cyangwa ukamanuka ibyo ndabyibuka none rero Imana ibiguhera umugisha kandi nawe habyagiye Imana bimuhere umunezero na cyane twebwe tubakomoka ko tubiherega umugisha muzonezerwe uko Bibiliya hari ijambo ivuga ngo umuntu w'ineza mu migani ya Salomo 13 umurongo wa 22 ngo umuntu w'ineza atoranya abuzukuru biwe ngo ari kitunga ry'umucumuzi riziganirizwe intongane urumva ko wewe wabaye umuntu w'ineza niyo mpamvu n'uyu munsi utababaye ngo umaze imyaka ingahe upfakaye gume wiruka mu bagore sukutaro bishoboye sukutaro gizene mugabo ukumva unezerewe gwanye n'abana bawe kumva uramutse abana bakakuramutsa umva umenga wakuye amahane yose yari koza none rero ico kintu abantu bacumve kuko hari ibintu twitwaza iyo umuntu w'umugabo amaze gufata umunezero wiwe akawushingira ku neza y'abana biwe uba wamaze kubasamura gwa ubwami bw'ijuru wamaze kubasamura gwa ubwami bw'ijuru uba wamaze gukura amakimbirane yawe imihari yawe n'Imana kuko beriki burya urubyaro murarubazwa wineza y'umuntu igaragarira mu buzukuru biwe n'ubundi wiyumva mu buzukuru wawe Gende yumva cyane gose kandi ndabinezererwa cyane gose kandi urabinezererwa cyane gose nuko Imana izo biguhera umugisha gusa hari akandi kantu ngomba kukwibariza kuko ndiko ndaraba indero twagiye tuhabwa hari ukuntu utakunda gukubita abana aya Jesse nabikunda cyane Jesse sinumva umwana woba urakubise gufata urushi ngo ukubite cyangwa inkoni kandi nimba kari ukanyibutsa narigeze gufata urushi ntuze uyu Kwizera Fabrice nariyeve ndi Bujumbura umunyakabiga kaba nari nabahaye amafaranga nabibahaye urufunguzo ngo bugurure isanduku bakoremo amafaranga baze guha umuboya aze gusuma baca bataryugaye aho narashavuye umwe ntakiriyo ubukiriho jewe nzomubaza Fabrice aratabimenya ariko mugabo sinabababaje mu bisanzwe nagize nta mwahasamariye cyane kuko nibuka kugene ujya kuduga twari byimbya kugira ngo usange tubyimbye nibadutuma ibikorwa ubwo twaba tuzi yuko umwana babaye nawe ububabaye ibintu byose bibe bihagaze none uwo mutima wawe gukunda kuko ndiko ndaraba n'abana basigwa na mwene wanyu nkaraba urabona urisamuragwa mu muryango wanyu umuryango w'abana batanu musigaye muri bane urisamurago ndiko ndaraba abana namye numviriza ejo uganira n'abana ku telefone abana basigwa na mwene wanyu wumva ko bagufata nka papa abakobwa n'abahungu uriko umwana w'umukobwa ariko araheza amashure akitwareka gutelefona wewe twebwe turabakozine biwe nta dutelefone ngo tubwe dukenyiki uca wumva ko urumugwa neza none ibanga wakoresheje kugira ngo ugire umutima ukwakira umuntu uko ari kuko ndibukana mutama imisi iwe ya nyuma urabona abakuru bawe donc ni wewe bafise buguha ibitekerezo niki nk'umurage woduha niye nyifato twogira kugira ngo tuzosaza abantu batwizera bakatubwira kari ku mutima tukabafasha gutorera umuti byo bintu urakoze cyane jewe cyambere cyo no hava nibagira no banza gukenguruka no banza kugukengurukira nkejo umwana yaranterefonye namutelefone nacenda mubwira ndi turi kumwe ucuramumba icyo waciye ukora waciye umubwira ataco yiri waravuga utinyana kurungekere amahera y'akaboka
ibyo ni ikintu ca mbere cankoze ku mutima, candyoheye cane 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 gose, kuko gukunda umuryango ni vyiza. Ica mbere rero mwosangura gushira imbere Ego. kugira ngo kibaho ubuzima bwo mu muryango. Ego. Ica mbere n'umutima w'ikigongwe. Ukaba umuntu abuze umutima w'ikigongwe, nta rukundo aba afise mu mutima. Nk'akarorero, jewe abariko barumviriza iki kiganiro cacu, nta muntu atazi ivyabaye mu Burundi mu 1993. Mu 1993 jewe Imana imaze kuntera iteka, ndi kumwe na mama wanyu, tukagura inzu harya kuri centre. Jewe naciye mpitana umuryango wanje, data ndamuha inzu, barya baramwanje ndabaha inzu, hanyuma nanje yiwanje aha inzu yiwanje iragiyemwo umuryango wanje wose. Cabaye rero kigira kabiri gituma nkubwiye nti ica mbere coco no gushira imbere umutima w'ikigongo. Jewe naciye mba mu gisagara ca Bujumbura, mpora ndigana n'umuntu, arambwiye ndamubarira nti burya jewe ndafise abana ruguru, abo bana baguma bayoberwa. Abo bana yari Gasuku na Peti bari muri 6e. Atariko Mutama biratangaje, ati kubona ufise uburyo, ati abana bakaguma biga ruguru, ati ruguru abana ntibamenya. Ntasanga ankubisa hatonekara. Abana nabibwiye nyina wabo, yaciye abarungika. Abarungitse naciye ntangura kwiga, bambe kubigisha ikintu bita kurudisware, aho nkabasomesha ku mugoroba. Hanyuma rero gituma nguma ngaruka nkavuga nti umutima w'ikigongwe, jewe nduze ruguru, nari mfise mukugwanje yari yarapotereye ahantu mu gisagara c'Igitega. Amagara. Ntiyakwirikira umuryango. Nkabona abana bahora bakina n'abandi babinezerererwa, bambone bakifumbereza, nkabona ko menga bafise amaganya. Naciye mpitana umwana umwe w'umuhungu wacu agira kabiri, ca ndamumanukana ndamushira hamwe n'abana biwanje, kandi namugirishiriza kurudisware yiwanje. Uwo mwana n'ubu aracaba impera icubahiro, na diploma amaze kuyifata yararahiye ko ntaduze, atagenda aduze. Ivyo rero birampa icubahiro. Rero mu muryango no kugira umutima w'ikigongwe, ukaraba ugukeneye ko atokwigira inyuma, ahubwo ho yokwegera. Ico kintu rero ukaraba ugukeneye, uwo muntu ko atokwigira inyuma, uwo mwiyegereza. Kwari kose je ndacavyibuka, kubera mwananje bimbajije. Jewe naraduga mu minsi yahera, atari nk'abantu twari mu gisagara, nta bantu baryama ku matara. Ariko jewe naragenda abo bana, ngaca ngenda nka mw'isoko nkabagurira imatara baza kuryamako nk'iy'abana biwanje. Nguze utuntu ndabaguriye sinashaka gusobanura, kugira iki gihe nanje mu bana biwanje biracampesha icubahiro. Uwo rero n'umutima w'ikigongwe. Umutima w'ikigongwe, umuntu atagira umutima w'ikigongwe, mu Kirundi bavuga ko atacakunda. Kandi burya umuntu atacakunda nawe n'Imana ntimukunda. Umutima w'ikigongwe ni naco gituma harya mwananje nkawe wagiye muri Komera Kristo Umwami, harya umuntu ubonye aja kugana akaba akeneye, akabubona yuko atumbereye mw'irembo, aja kugana muha ico yifuza. Kandi nawe ico ukora iyo utanze bitera umunezero wewe. Ego. Iyo utanze bigaruka kuri wewe. Bigaruka kuri jewe. Bigaruka kuri wewe. Ico rero jewe narakebaye yemwo mu buzima bwanje. Ndakizi nabirira bivuga ko iminwe itanga yamiri hejuru y'isaba. Kandi rero burya ico kintu rega wowe nawe wacose mu muvyeyi wawe. Burya na Mutama Venasi
kuko yari afise urukundo ukuntu yari afise urukundo ukuntu ku buryo byadutangaje jewe mbere washaka baranavuga abantu bakivuga ibyo bashatse je n'umwana mukuru wa Tara naramugwarije kuri wa Karete ariko ndamugwaza n'urupfu rwiwe ruranambabaza cane kubera nyina yari ameze nk'umuntu nyene w'imborerwa yishwe n'ukuntu ico twovuga mu Kirundi ugwangara mugabo uri kuraraba ubuzima dufate nk'ubu ngo mu muryango wa hafi kuko burya Bibiliya iravuga ko gushingira intahe Imana no gukorera Imana kandi Imana ibiguhera umugisha uri kuraraba nko mu muryango wa hafi urabona agaciro k'umugore atari imborerwa urabona agaciro k'umugore adashurashura urabona agaciro k'umugore yubaha umugabo wiwe jewe nk'ibyo ndiko ndavuga mu myaka maze umugenzi wanje tutari kumwe yego hariho ibyo jewe niyumvira shingira intahe kuko nk'ibikorwa jewe mbona yakora mama wanyu kugira iki gihe cambo c'umunyarwanda ati aho ntuye yego abo bikora ni bake cyane mu bisanzwe hari abo bibuzwa n'intuze n'imigenzo yabo barimwo hariho abo bibuzwa kuba ubwenge bakeshe mu bwenge ibyo byose biraboneka kandi nta n'abariho bona bigira imico mibi ibiki mugabo yaragenda agahita harya je no guha nk'akarorero harya urabona mba harya ku mwumba hariyo kwa bakonsolata byinshi byose nibyo yafashamo twakorana jewe gusa nari nisinge nti nkarungika amafaranga wowe ukarungika amafaranga ikintu ugabona amenye ingene yakoresha agaca agenda ikintu yamfasha kandi gikomeye nka nanje gaca ntekana yaca agenda kuko nari naramubwiye nti abantu bari iwacu benshi turabona abantu hariho abantu badakunda ko umwe yunguka ntibuca ugenda uhitane musaza wawe byinshi harya burya naranabishengeye n'intahe n'igihe sigiye ahwera amakaratasi yose yoba yibaza ko aribyo nakorera ko yose ariko siki ariko urumva nawe ko wakunda mama gose kuko urinze umwizerana na musaza we oya musaza we rego kugira ngo mu bisanzwe yari abazi abantu akamenya akaba afise n'ingufu zo kuvuga n'ikirace y'ubwenge yego ajya bijya byose ubona byitwa ko ari binkikije ajya Yozefu arimo mugabo none ko ndiko ndaraba bashinga nawe b'uyu munsi iyo habaye akantu na gato katameze neza mu rugo batukana n'umuryango wabo ariko gusa n'abakenyezi kumbure ariko wafise amakosa ugasanga ubutunzi babusesagurira mu miryango y'iwabo iryo kosa naryo mama yarafise iryo kosa ntaryo yari afise kuko igituma ataryo yari afise jewe kuko ndabishingira intahe nkubwiye benshi mbere nk'abantu b'abagabo baragwa mu gahundwe babonye nk'uwatumye ko ati nguze kungira mu matigo ibyo nta byarimo kandi igituma bitari namwo si ngombwa nta n'umuryango wiwe ya novuga ngo wari bari bakennye bari bakennye kandi urabona wewe ico yashira imbere urubyaro rwe kugira ngo rutere imbere kona yagiye akirika ariko naco nikimana yabishatse none ko Bibiliya ivuga ngo nguwa nk'umwana wiwe amwima inkoni ngo ariko umukunda umuronderera indero turiko turaganira muri aka kanya warigeze kuba uraganira yego namba bavyita rusange rwa mbere jewe ndacibuka impuzu yambaye n'ikirato je ndaza agiye kw'ishuri ico kirato cambaye k'umwigisha wiwe yaciye amubwira ati iki kirato ntuzokigarukane ati wo kwambara ikirato na jewe ntambara yari umukongomani kazi yaranyanyigwe ico ndacacibuka kuko uyu nyene turiko turaganira niwe yabimbarira je rero narakunda guhaha kandi nkako mu bisanzwe urabona narakunda abana cane kandi hoho murazi umuntu ateye kubiri n'abana biwe nawe nyene ntacaba amaze mu bisanzwe umuntu ateye kubiri n'abana biwe ntacaba amaze burya iyo wambitse umugenzi wawe mwubakanye burya uba wiyambitse aya ko kantu kansubirire abagabo b'uyu
komera Kristo ni buzima. Eh. Burya urazi ko abashingana b'uyu munsi bikunda cyane. Isaha nziza n'umugabo, ikirato ciza n'umugabo, akaduga keza n'umugabo, icyuma kuvuga ibyo bintu nkunda kubyigako. Nkibuka urugo rwa we na mama wanje, nkavuga ati ko biri kose papa arafise ikintu kinarayishije, kuko ndibuka nibyo nawe warambara neza, mugabo wambika neza mama n'abana biteye ubwoba. Yego hajya mu bisanzwe Niriye banga wari ufise n'igiki wumva aragashika mutima kawe kakunezereye. jewe narumva Kuko wamushaka ko tuba mbere mu kwambara jewe nababariye yuko nagiye kumanuka mu gisagara mfise abana babiri. Abo bana babiri rero ico gihe urabona intiriyeri nta butunzi bwinshi muri ico gihe, muri iyo myaka bwari bwaboneke nk'ubu hari urucuruzwa hose usanga hari urucuruzwa hari iki. Ariko rero je nanje Imana imaze kumpezagiza iyo mugisha yo kumanuka mu gisagara, aho hari za 90 narabayeho mu buryo bwiza, none uburyo bwiza nkaronka amahera. None ayo mafaranga rero nanje kugira ngo mu bisanzwe ngirira akamaro nategerezwa kuyagiriramwo neza abana, nkayagiriramwo neza nk'umugenzi wanje. Niryo tunga rikomeye nayo igitunga ushira mu nda yiwawe wenyene ntaco riba rimaze. cyangwa kuzuza ku makonti. Hariho n'irindi kosa kubwirwa ko ari indi kosa abantu bafise uyu munsi, ugasanga umuntu w'umushinga nawe yiruka inyuma y'amafaranga, akiruka inyuma yo kubaka amazu, uga kubyukura abana basa n'abagwaye kwaje, urugo asa n'uwarutazi. Nico kintu ni ciza. Ico kintu igituma atari ciza, jewe sinibaza nico vyoba bivuyeko. Jewe nibaza yuko sinovuga ko ari ubwenge buke, sinovuga ko ari iki, kuko byose ikintu ca mbere kw'isi kibaho itunga rya mbere barabivuga n'abashakashatsi. Itunga rya mbere ni umuntu. Itunga rigira kabiri ni ibidukikije, aribyo by'ibitubamwo, amazu, ibitungwa, amafaranga. Mugabo ibyo byose bironderwa n'umuntu. Bironderwa n'umuntu. Kandi ujya kugira Imana agira abantu. Ronke urabona harya, urabona nk'umuntu nkafise nk'ibintu hanyuma ntagira abantu, burya agira agahinda kenshi. Hafi yaho umutungo wawo afise uwo mubwira ati ndaguha umwana, yoheba agatangura kuri zero kurondera bishasha. Ibyo rero itunga rya mbere harya ni ukutamenya. Je niko nobivuga ko ari ukutamenya. Itunga rya mbere ni umuntu, ari naco gituma harya aba yiyibagiye cane gose, ivyo binatakamaro biba bimugiriye. Umvikana ko yobanza agashingira ku magara y'abana, akabafata neza, akabavuza, akabagaburira neza, akabambika. Ibisigaye uronderera abana, bazokurana amagara meza, bakurana umutima mwiza. Noneho haba hariho iteka n'icubahiro by'umuntu w'umushinga ntatitaho indero y'abana. Igituma atateka ririho, ntatekanye n'abafise mu Kirundi baca umugani bati ntawe ugira iteka atekeye mu byatsi. Ntawe ugira iteka atekeye mu byatsi, kameramani wabyumvise. Yogira iteka gute? Erega iteka nibyo Imana yamuhezagirishije, none ntabyakiriye. Ari naco gituma rero umusanzwe atateka bisi, ari uwo mugani njiye ntawe ugira iteka atekeye mu byatsi. Ntawe ugira iteka atekeye mu byatsi. N'abapfa ko abo ingo z'uyu munsi ziriko zirasenyuka cyane, kandi ugasanga abagabo basigaye bati ngo kumugaragara. Uko biri kose uri kuraraba amakosa y'abagore arasobanutse ko mu gihe umugabo iyo bari umugabo w'ijunja n'ijambo, umushinga nayo yatiwe azi agaciro kiwe kuko iteka n'icibaro by'umugabo burya bigaragarira ku mugore n'abana. None ni giki imwe mu ntambamyi ndabona n'ubuzima bavuga ngo burazinge ibiki n'ibiki, mugasanga ubuzima bwozimba gushikaho umugabo aba atazi cyo umwana we warya nuko umwana wajya ku ishuri. Harya rero ubu ingo nyinshi zigenda zigasambuka. Icambere hariho ingo nyinshi usanga zitagira ijambo ry'Imana.
usanga zitubakiye ku Mana. Hajya rero nta nzu n'imwe ishobora gukomera itagira umushinge. Nta rugo ruzobakira ku Mana uzogenda ubonye ngo ruriko rurasambuka ruriko ruragira gute. Niyo hoba kawucamwo ejo usanga ikirimi kwakomeye. Icyo rero mugishire mu bwenge, ingo nyinshi zisambuwe no kutagira umushinge zubakiye. Ku mushinge nawo ni Imana. Mwabyumvise? Urugo si ubwiza, urugo si amafaranga, urugo ni ukugira Imana, kuko iyo ufise Imana ibyo udafise irabiguha, mugo udafise Imana ibyo ufise birakuyongana. Imana urazinduka uti Imana jewe ndi umucumuzi, ndi umunyabyaha, ejo naranye nshwanye n'umugenzi wanje, none iyo shetani yaranteye, ugasaba ikigongwe. None icyo usaba ikigongwe kizoreka guhera gute? Reka abagabo nawe ntibasaba ikigongwe, nta mugabo asaba ikigongwe. Nizo ngorane usange we n'abagore bariho ntibadasaba ikigongwe. Nibo benshi nabo nyene. Oya we nurimwo, nibo benshi. Nibo benshi. Mugabo nta rugo ruzubakira ku Mana zogenda ubonye ruhenuka. Ingo nyinshi nicyo nanje ndamaze kukibona ko ingo nyinshi zishobora kuba zitakaza akanovera kuko zidafise ijambo ry'Imana. Kandi nta mugore cyangwa nta mugabo azogenda muri barya bakoreshwa n'ibindi hazi azogenda kuraguza ngo mu bisanze mpanurira umugabo twubake neza agire gute, azozana imiti nayo niyo kumwica. Ushaka kubaka urugo rwawe ubakira ku Mana, kandi zobikora kandi ntakiyinanira, kandi icyo uyisabye irakiguha. None ko abagabo benshi niyo basenga baja mu isako wa Mungu, mugabo ntushobora gusanga bavugira igisabisha abana nka kurya mwabigira cyangwa bagire, usanga nyene bigoye, kandi n'ijambo ry'Imana burya ntibari hagacirereka. Oya mu bisanzwe kwemera yego me nibyo, kwemera si kurya kwamazinduka iminsi yose mu misa. Yego hariho akandi kantu karanga kwemera, no kugendera mu nzira nziza z'Imana. Urasumva ujya zinduka iminsi yose gusenga. None nk'umuntu agiye gusenga mu bisanzwe ku mugoroba wishire mu ntuze ugasanga ari karatembagara n'inzoga mwibarabara, wa wundi atagenda nawe ugasanga ari karatwenga, wa wundi ariko atwenga yamborerwa yazinduka mu misa, mugabo ntaho yagiye. None ubu uri mukuru arinde ni wawe ndatagiye, mugabo ari mukuru. Ari mukuru kuko mu gatima tarekiwe arafise agatima kavuga kutwo imborerwa itazoraga ubwami bw'Imana. Yego imborerwa nizo, kandi imborerwa ari umucumuzi. Ako kantu aragafise. Urumva muri Katolika arafise igitinyiro. Imborerwa n'umucumuzi muri Katolika yego nukuri gute hajya mu bisanzwe kandi batatubuza kunywa inzoga. Oya rega ntibababuza, ariko mugabo muri Katolika nukuri barihanize, baravuga kwigerera, kuko burya inzoga siyo mbi no kurya ukarenza urugero. Nabyo ni bibi. Nabyo nyine turamangati, ugasambagirika, ukagira imisonga, ukagunga abandi, ibyoriye urya ugasanga ubiriye urumwe. Urumva indenzarugero ni mbi. Urashigikiye rero aho Pawulo avuga ngo ni muntu w'akabinyu ngo kuko imishishito yanyigwara. Kuba abonye ko bidashoboka. Abonye ko bidashoboka akabinyu gakeya. Nkuko kwiwanje nogenda nkanywa nk'akarahuri ka museri kamwe, simpanure mu gitondo ibike ngo ndayigira umugenzi, cyangwa ngo bikubuze icyo ukora, cyangwa bimbuze icyo nkora, cyangwa kwa Mungu zimbuze kuza gusenga. Basi nuko ndabyumva rero yuko urugo rwubakiye ku Mana rugira umugisha cyane. Ariko jewe ndiko ndaraba niyihe manuro woshobora guha abakenyezi, kuko wewe wagize responsibility, wagize mama yagize umugisha wo kukugira ufise ibitekerezo byo guteza imbere umuryango wawe, ufise ibyiyumviro byo guha icubahiro, gukunda wakaza umugore wawe, sibyo, n'abana bawe. None nk'inyifata umugore yogira mu gihe yoba afise umugabo adasumira umuryango, umugabo w'imborerwa, umugabo arenga ibigo, umugabo adakunda abana, wa mugore kuko izo ngo nazo ndibaza ko zizi
ziriho ziriho umushinga nayo mu karere ziriho ntazihari ziriho ibyo ndi abo bantu ndi mu baronga mu bumvirize urumva abo mu bisanzwe baraboneka ariko mugabo muri abo baboneka burya nta kintu kigoye nk'urubanza rw'umugabo n'umugore nibwo rubanza rugoye n'inzego z'igihugu bikunda kuzigora guca zifata ingingo ari nacyo gituma rero usanga n'abantu bitura abashinga ntahe umugabo n'umugore naho baba bashwanye cyangwa bubatse nabi baba bake rero hari ikindi kintu mbariye uti none abo wohanura byogenda gute ikintu cya mbere je mbona cyo muri abo bashinzwe urugo wokora nk'umugore umugabo arashobora guca mu nzira zidashimishije umugenzi wiwe n'abana biwe bigatuma n'urugo rusambuka icambere coje imbere ari aho bija gukunda muri ibyo byose umupfasoni yokubaha umugabo akihangana muri ayo makosa akihangana muri ayo makosa yiwe mbere bikunze uwo mugore kandi nibyo birakaze ubu cyane ugasanga nk'umupfasoni aragenda agateramira mu rusengero kubera yuzuye amaganya y'umugabo wiwe byiza izo ngorane uwo mutwaro umuremereye yowutura Imana kuko nababwiye yuko n'abashinga ntahe n'abashinzwe amategeko y'igihugu ingamanza z'abagore n'abagabo zikunda kugorana cyane kugira ngo bazitandukanye akitura umukama kandi aramuremurura ikindi cya kabiri uwo mugabo nabo nyine nibaba bariho mubo turiko turabarira bakwiye kumenya yuko muri icyo gihe bari muri izo nzira mbi ari ukumarira iminsi y'ubusa ku isi atagahimbaro bazopfa bagize kandi mu gihe udahimbariwe urugo rwawe umenye yuko urambiye ubusa tugire Kristo nagaze Kristo mutima yacu nukubereka iryo jambo buzerere muri Bibiliya mu gitabo cy'ubwitonzi haravuga ngo ngukuramba k'umunyabicumuro ngo gusumbwa no gukenyuka kw'intungane neza cyane muri Bibiliya igira ijambo mu gitabo cy'ubwitonzi n'umuntu w'umushinga ntahe vrema yo kwiyumva ko ari muri iyo nzira yohinduka yuko utamenya uko abana biwe babayeho umugore wabayeko ni minsi kumarira ubusa ku isi ne papa burya ni byiza gukubira umugore basi nayo bari mu makosa gufata amaboko yawe ugakubita umugore wawe uri umugabo oya ubuhoho rero ngiki kintu gisigaye kiri hake yego kuko mu kuba hake cyane icyo mbere gisa nikiriko kirahera kuko ubu hariho amategeko haraje abapfasoni je turakunda kuyaga kandi nkubiriza radiyo bagize gutya bati aho twakubitiwe ati ubu mu nama nshinga amateka turaserukiwe ati muri leta turaserukiwe ati mu bindi bihugu turaserukiwe ati rero dutegerejwe kurondera agateka kacu ubu rero icyo nshatse kuvuga rero si ikindi nk'aho ntumbereye mba buhirahiriye umugore agashira agashikumwa ngo arankubise imbonera kure igipolisi cyo ntikikiza imbonera kure bazaba zashitse kandi agenda aboshwa icyo ni ikintu kiriko kiratarera induzeyo n'abagabo nabo kumenga barakubitwa abagabo barakubitwa kandi barahohoterwa n'ubu haracariho ukuntu amashirahamwe y'abagabo amashirahamwe bo kwitura abantu b'abagabo agikesha je mugarabazi papa ko yendosaba Imana ngo agwire oya arakwiye kugwira urazi gituma atogwira umugabo yihagaze nta mugore yo kubita oya vraiment urashobora umugore akubita umugabo asuma nta mugabo agora kubita umugabo yinze uko bitani kimwe no gufatwa nabi n'ikindi none nk'umugabo atashe umugore agaca agenda akabwira abana ngo arura n'ingoga asange bihetse
abaraviriwe ko n'ishano uyu mugabo urabona nk'ubu uwo mugabo kumbe akora n'akazi ntari buteke inkubaruzo ntabwo ugira amahera yo kuja kurya rasiyo kuri resitora urumva ibyo byose amashyirahamwe rero arakenewe amashyirahamwe ngo umugore umenga yamaze kuvevura gushika ko ibyo kurya umenga nta mushinga nayo yoza kumwinjirira ibyo biriho ariko rero urugo ni umugambi w'Imana mugabo mwebwe mudukurira murakwiye kuguma musenga mugasengera ingo arizo ngo z'abana banyu n'abuzukuru banyu kuko uri kuraraba ibintu biri ubu biteye ubwoba usanga urugo rumaze umwaka urugo ugasanga ntigwigeze rwubaka n'umwaka guhera ku munsi w'ubugeni barajyanye ubwo ntaho bihuriye n'ubukene buhari oya jewe narigeze kuba maze kumanuka i Bujumbura jewe narakunda gusenga kandi n'ubu iyo bikunze ndasenga hama turaja mu misa kuri Saint-Michel haza umupfasoni w'umunyarwanda ahora aratwigisha ingene tworera abana ingene abana ubonye agiye mu idini yemera Kristo ko tutoje inyuma yabo ngo tumwiruke inyuma tumuhohotere yuko yataye akaranga yego ibyo je nabyigishijwe kuri Saint-Michel mu nyuma niho naraba fisi mu kugenda mu bapentekote ndikire ngo yaransezeye kandi waramukunda ko ari n'umukorezi mu Nyakabiri kandi yari n'umukorezi kubera iki nakubitiza kuri iyo nyigisho batwigishije waje warayihawe naje narayihawe nari nkiri Bujumbura urumva rero mbe warumvuze narimvuze ngo ababyeyi ibyo bintu byo gukubita ibyo bintu ukugene urugo uyu munsi ni umugambi w'Imana mugabo ruriko rurononekara cyane ruriko rurononekara ariko mugabo rero kugira ngo urabona twebwe dutera ko ataho kugwana nuko umugabo n'umugore byo bihuriye n'ubukene yego ibyo rero ubukene burya ni bubi ariko ntibutuma ingo zisambuka kuko baragana gusangira kabisa kuko urabona nkaha mu Burundi wacu ingo zishira zikizana zikarya gatatu ku munsi ninge baranabivuga hari n'umuntu yigeze kwiyamamaza ati jewe hamwe n'utsinda ati umurundi ati nzomwandikira kurya gatatu bisigura yuko ico kibazo kihari rero jewe nibaza kuba ari ubukene siko biri ahubwo n'ubugaba bwa muntu bwarya bwa muntu muze murabe ndaguhaye nk'akarorero uzugende witegereze nk'amasengero menshi yini Bujumbura aho turoresha amaso nk'amasengero yini Bujumbura usanga muri za katedrale za Kinindo usanga umugabo yambaye neza yambaye costume ni karuvati ugasanga umupfasoni wiwe yambaye iniro ugasanga abana hagati bagiye gusenga none uko rugo uzogenda uvuge ngo mubisanze ngo babana gutya kuko biba bihimbaye kandi baba banezerewe abana bakabigisha ijambo ry'Imana bakiri bato mugabo ugasanga umuntu w'umugabo aragiye gusenga yihase asize abana muhira n'umugore ntagiye cyangwa umugore yagenda agasiga umugabo muhira cyangwa akamusiga mu kaboregwa ariko araboregwa cyane n'abana agasiga aho nawe nyene bizomutirimutsa mu gihe atarose Imana ngo muhe abisengera bisabire abisabire ibintu byose no kubisengera bagendegwe na mutima mweranda none papa ngiri ngaho nyene amakosa akogwa ndabizi uri umukristo ukaba n'umushinga ntaye mu buzima busanzwe bwo ngaha ku isi icyo ndacemera ndanakiza ni ukuvuga iruhande y'ijambo ry'Imana hari umuco mwiza w'igihugu kandi buriya umuco mwiza w'igihugu ni itegeko ry'ijuru Imana irawubaha sibyo iyo ari umuco mwiza none uri kuraraba ingo z'uyu munsi
nje nshaka umbwire ni ikintu cy'amatsiko ngo bibarike ubishatse ukibwire ibintu bitatu byatuma umugabo n'umugore bahukana ukavuga uti nukuri uru rugo uwo mugabo reka cyangwa uwo mugore iyi divorce nanjye noyisinya kugira ngo ngigire ubuzima bw'umwe muri abo ni kuko hari abagwana bakicana ugasanga umugore yarabaye ikimuga aravirana ari ngaho ugasanga umugabo yamana abagabo cyangwa ugasanga n'umugore w'igisazi umugabo agaca yamana abandi bagabo bamutega kubera ubu bwakazi bw'umugore wiwe no kuvuga cyangwa ugasanga umugore arasesagura itungo umugabo ahora mu miruho agirana hariho ibintu cyangwa ugasanga umugore afise abana umugabo agiye gupagasa asanga umugore yabyaye abana sabiye hariho ibintu basi kuvuga uti niburi buri ngiki kuko Musa bigeze kumubwira ngo ni ngo umugabo n'umugore iyo bananiranye byogenda gute Musa agiye kubaza Imana ngo imubwira ati umugabo natasanga kumunezera mu mugore namwandikira ugwete ibyo ni bibiri namwandikira ugwete amurungikira iwabo mugandi yigeze yemera ko umugore yahugwete umugabo ngo agende iwabo ikindi mugabo Yesu Kristo acavuga ngo nimba Musa yavuze uko ngo ni kwera ubutagondwa bwanyu ubundi Imana yashaka ko mwana karamata mugabo ubundi biri je nshaka unyibwirire nk'amakosa abiri cyangwa atatu cyangwa rimwe ndotuma uvuga uti nukuri kugira ngo abana ntibazobere imfubyi ku isi cyangwa ntibazobwire umuvumo ngo data yishe mama cyangwa mama yishe data aba bantu bavuma batandukana umwe wese akimenya hamwe abana bakaregwa n'Imana cyangwa bashoboye muri nariri iryo kosa bishoboka ko ritari cyangwa bishoboka ko rihari ego iryo kosa muri imico yacu y'ikirundi irahaba ariko rero mugabo muri abo bantu babiri bubakanye hariho ibintu bita indenzarugero z'ubuzima usanga muri abo babiri hariho uturisabirako dufate nk'umupfasoni akagira nk'umugenzi wiwe w'umugabo uwo mugabo uko atashe ugasanga nta mahoro atanga mu nzu abana naho baba bari mu itiro bakarara uruhagarara umugore akarara uruhagarara ibyo bintu birashobora gushika kuko nk'ubu hariho ibintu ubu na sentare iyo iri kiragira divorce y'abantu babiri ishobora kuraba umugabo n'umugore umuntu afise ubushobozi bwo gutunga abana abo bana ntishobora kwangaza abana ngo bashire mu ibarabara ibaha umuntu abishoboye bimwe byo kuvuga ngo abana bandi ibikiwe ya sentare nyene niyigire gititi umuntu afise ubushobozi n'uyu cyo ni cyambere kindi kigira kabiri je nibaza yuko burya rimwe na rimwe kubakira ku mahwa biragoye kuko uburiri n'umutima inzu n'umutima ariko mugabo nk'uko twamye tuganira n'umugabo arashobora kuba abura aho yitura kandi nawe ntari bwaho kane ngo aturugo arico gituma uzosanga nka benshi na benshi ukwahukana kwabo agenda ugasanga bakubwira yuko yinjiriye ahanaka hajya ni nko guta umutwe kwishapo kuko n'abagore hari aho usanga ari abagore batoroshe vraiment benshi na benshi hari nk'abantu bagira amahirwe imanza zabo zigacibwa n'abana hari abagira amahirwe y'abana bamaze gusohoka bakaba bafise indero gendazi umugabo twabana mu Nyakabiga bari barigeze baraza barabahuza hafi yaho bagenda mu bisanzwe bakama ari bo bantu baraje guhakanira sentare ati twebwe bazobazanira urubanza rw'ababyeyi turubarungikiye tubaha icegeranyo kandi byarahavuye birakira kuko abana nibo bagiye gucura se baramuzana byaratanye nako ko nonye na wabo ntiyari yoroshe rero harya rero atari amahirwe jewe nk'uko nabivuze n'icyo kintu ndakigarukako
bonye muri abo bantu babiri nta n'umwe afise agatima ko kugenda ngo agire Imana mu mutima agire n'akantu na gatoya nta rundi rukiza ruriho urugo rurasambuka rukugara abana bakaba b'Imana abana ntibaba b'Imana muri abo babiri si ngombwa kuko ibyo baba bapfa ntibasangiye umutima ika bana baragira umubyeyi umwe akabarera kandi bakamwishiramwo mu buzima niyo nzinzi je ndabona hagiye kandi wacu abantu benshi ubu baharaye kuba hari izo mishwano bagoro ugasanga bace bihitanira abana barajaye hariho ibintu byo kwakana hajya haruguru wacu kandi bifatiye ku bafonctionnaire kandi ugasanga n'abafonctionnaire bakaba n'abakristo moya bukristo mu bisanzwe ntubukibushira imbere yabyo kuvuga ngo n'abakristo gusa uramubwira uti wari umukristo hamwe uri kuramuhanura uko ubukristo ubukristo bwemerwa ufise akaranga k'ubukristo mugabo je ndiko ndaraba ingo z'uyu munsi nk'abashinganahe mbona umenga ko umugabo yemera gutandukanya abana na nyina yofuma agenda agahindura akaja gupagasa akitwa ko yagiriye gupagasa iyo bitabaye nawe ngo aronka haza gupagasa kw'ivyo byose uzirikana ko bishika nk'ubuzi bw'ubu bugoye none ko Ecclesia nayo itemera gutandukanya umugabo n'umugore bakavuga ko abagabo ahubwo uko bakura ariko bakenera abakenyezi kubera urumva kujya ko bari gutakaranga k'intuzeya ka Ecclesia dufate Gatolika ariko mugabo rero ibyo kandi sinabyiza mugabe ikintu gikenewe nk'abo baba ariko barumviriza ikiganiro cyacu mu buzima utegerejwe kugira ikintu na kimwe uhebye niyo aba ari imborego kubw'ineza y'urugo rwawe kubw'ineza y'abana bawe kubw'ineza y'abana bawe y'agaciro kawe iyo bishoboka rero kandi ingo nyinshi zubatse mu guheberanira ntizubatse mu kadada kabo umwe yazubatse mu guheberanira hajya baravuga bati nta rugo na rumwe ati hajya ziranyeganyega mu gisagara niho byiza je ndabikubwira mwananje kubera jewe narabaye mu gisagara imyaka irenze 30 je narigeze no kuba nshinzwe kuba ndongoye ibarabara numva komeye wo mu gisagara rero aba ari umuntu akomeye gusa ikintu bari basumbije abo muri interiyeri urasanga batashe saa sita umukozi akazana irya ku meza bagahurira ku meza bakarya ku kazi ukabona umwe barasohotse baragiye ku kazi undi aragiye ku kazi mugabo mu nzu umwe agafata icyumba ngo uwundi kwiwe ibyo biruzi rero mu gisagara wakajya kuri lift ubundi akajya kwigura yego bakava ku meza bakava gusa ikintu twebwe byatunezereza gusa nuko mvuga ko binezererwa nabivuze mu ikintu gusa bari basumbije intuzeye hanze ntibabimenye atari abana personnel ibyo nani bishobora kuvamwo bakicana oya harabusanga hariho urugero kuko uticana dufate akaba ikintu batahuje kumwe akabingara ubundi ngara oya benshi bikunda gushika mu bantu bamaze guhumura nk'uko kwiwani bamaze kuja mu yindi myaka kandi uvumenga umuntu amaze gushika mu myaka 50 yokwakana ngo agire gute none mbese nk'ubu nk'abo baba bahukaniye mu nzu umwe yafashe ukundi kwiwe babandi bavuga ngo zirashabuke zikazima zikifuka gahuza nawe barekuriwe kwakira Yezu mu Kristo oya ibyo ntibikunda nene ndabimenya kutakira Yezu Kristo oya ninde yo bimenya babyutse bakaja gusangira ko biba biza abana babo gusa oya burya biramara igihe bigatinda bikamenyekana
kandi urumva nabo bari kagira isakirego kandi biramenyekana burya rero nta muntu akubwira ngo nibyo mu nzu ni babiri burya ijambo ni rya babiri aragenda ngo ariko ariyiba akantuzeya nyamudamu akayagira mwene wabo nawe azoyagira uwundi mwene wabo anyagire nyina ugasanga ibintu byarakwiye hose yaba uwo mugabo akayagira nka mushikiwe ati je burya ndagowe uwo mushikiwe nta muntu n'umwe abura umugenzi ugasanga niko gituma inkuru igenda hari umva wo hari igihe yibaza ngo ntibiramenyekana mugakomeza nta kintu kuko abwiye mugenzi we nawe bafise uwundi mugenzi bafise uwundi mugenzi nta muntu abura umugenzi aha akamuyagira umugenzi hehe mugabo urumva naho iyo bamaze kwahukana bakagenda bice bisaba ko bagabura ibintu n'abana ubu mu bisanzwe nk'amatungo y'abana ubu ntibakiyagabura kuko igituma batayagabura umugabo burya aronka uburenganzira bwo kugira ngo azane uwundi mugore kuko nta bagore bacahukana ngo aragiye iwabo aratekeye kugira azanire umugore ku wundi naho ntibikunda kandi urazi biraba aho iwacu ni hake kuko ubu nta mugore usanga ngo aratekeye intekero ngo arasize abana biwe ngaho ngo aragiye oya mugabo hari ikindi naco none burya umugore ngo buyahukanye bakabasinyira divorce akaja kubaka urundi rugo biraboneka neza ashobora mu bukristo nyene oya mu bukristo ntibikunda kuko iwacu ntibiraba mugabo leta irabagirira divorce mugasi ngombwa ngo leta ko bagiriye divorce ngo eklezia irabagira divorce eklezia nino kuko burya kera namye nibaza ngo ni iby'ubugome cyangwa ni iki mugana sanze urugo ari isezerano ry'intaha isezerano rikugwaho n'urukundo hejo bundi haje iwacu hariho umugore kandi uwo mugabo wiwe yari umuntu vraiment n'ukuri uwo mugore afashwe nabi na twebwe tukara tuti none iyo mugore yopfa ngaha akagenda gabo nawe nyamugore yari imfuvyi ntiyaravye se na nyina muga akagira mwene wabo mu gisagara hi Bujumbura uwo mugabo yari umuntu w'umube gito atetse umuceri yasiga ushinzemo igiti agarutse agacaraba agasuguzizayo ca giti ngo arabe kugera aho kugera garokunze bw'indu yari umuntu n'ukuri ejo bundi rero umugore arananirwa n'abana bafise bemwe barabafise bangana bane acarashibuka n'iwabo abana arabasiga abana yarabajanye asiga umwana umwe se yarasigaye amugendana yaramuha umwana yarateye isoni mukabara amugendana nyirabuze kamutinyuka tutiresha cyane nawe uri kuragira ngo ngaho n'uwo mwana uramwigisha ingeso wewe uborekwe nawe umushirira ngaha mu nzoga utuma umujana kwa nyinakuru cangwa hehe rero kukubera nawe ari mu buzima bubi amaze kuja mu buzima bubi mu mutwe bijya muri servo ntiyasubira kugenda neza burya umuntu aratera nk'umusazi na cyane cyane mu myifato y'urugo yego bene yocura umugore yaramucuye umugore aranga umugore yase aragenda nyamugabo umugabo ari bita cyane aragenda acaraja kumwitwarira muri sentare barabagiriye divorce icyadutanganye nyamugabo rero nyamugore yarahindukiye ubu bari kumwe yaragiye kumucura ntiyemera umugabo acaritwara muri sentare ibacira urubanza rw'ukwahukana bagira divorce kwahukana munyuma umugore aratekera divorce yarabaye haciye nk'amezi aya munyuma umugore acaraga none bazokuraga icyo kibazo mbagiye turagenda kwishura rero acenshikira umucamanza yarwaciriye urwo rubanza kuko turabana agira none ko nanjye nashaka kumukora kwitama ko wowe umenga umucamanza yoba ari karamaramara nawe ntacari buhindure nabwira none nka kurya bizogenda gute turazi nyine bizogenda niko yabimbariye mu nyishu ati twebwe ati harya ko
kugira ngo bagende bagende mu mategeko ati bazosubira kuza kuragana muri leta civile niko ubundi yabibaye niko be adashobora kujya kuragana muri leta civile kugira ngo sinyatire y'ugufuta isubire ngorigeze kandi byari byabaye mugabo urumva rero ko abantu bakwiye kuzaza barahurunduka buriya umugabo n'umugore n'abantu bagoye gusubiriza nicyo gituma umuntu mwabyaranye abana bane cyo nakubwiye nti n'imanza zaba ariko zigoye usanga bose bagize bagiye mu bishore kandi ntizihutirwa naho uyitwaye arashobora kuba sentare kubanza kumuha amezi 3 yo kwiyumvira bakabanza bakagenda bakabahanura urubanza rujya gushingwa babanje kubahanura amezi aya 3 nikibazo ibintu by'ingo rero burya ikintu kandi umutima urugo n'umutima w'urugo burya iyo igihugu kirimo ingo zubatse nabi cyatakaje iterambere jewe ndakunda iminsi yose mu bisanzwe aka gatelefone kanje radio mfise mu nzu jewe nama numvira radio mu pasteur umwe niwe yavuze gutya ati burya ijuru rya mbere ati n'urugo kandi ubwo guza n'ubwo bimwumvikana ntuhavuga gutya ngo urugo uzora ruhagaze n'umugabo amarura avuga ababanyi batagira amahoro abana bahagarika umutima n'abana barabiba ijuru ko badasinzira kubera guhagarika umutima w'ababyeyi ari nacyo gituma kenshi hambere hahise umugeni ari nk'umusore baramurangira umukobwa bamurangiye umukobwa hagaca havamwo nk'umwe ngo barya barara bahagaze ngo barya ngo batagira indero ngo barara barakubitana bugaca ako kakaba kari akantu kiciye umukobwa kandi akabizira aho nako kantu kicira umukobwa cyangwa nyamuhungu ujya se ari imborekwa ngo nawe nyine akaba ari imborekwa kurya se yirira kw'amatongo bazi ko icyo kintu biri bivuga papa biriya bivuga nayo mvuga mbega n'iki avuga ngo umukobwa ngo natabimenya ngo aratuma se atagaheka umwitwarariko ngo amutera umwitwarariko amutera ukamuraza ikintu ni ukuvuga umuntu w'umugabo yapfutse umwana w'umukobwa avuga ati n'umwana n'utwite nyina n'abisumba rubebe ageze imbere ngo donc ukiyumvira amanyanga zo gukorera we nuko uheruka kera hariho umukobwa kwa Yemiri ku muhanda aho Yemiri uramubuze abantu babanye nabi bimwe binuko uyu munsi umugore asigaye agenda akarara mu gahinga semwe nahago ngo umugabo yomwica babanye nabi je narigeze kuba mujamwe ubu bakaja kubihanura umugabo akayintashiza mu gasho icyo wundi nagiye ngo umukobwa wiwe aheruka kuja mu gihugu asanga mbere ati mutaturanze kiza kiza ategerageza ntiyakoze guhanura ashaka agerageze nanjye narahanuye umugore we wamugore ikintu cya mbere we ikintu usubire urya muzehe nta bintu byo kwica biri ntibe nk'abana mugize wo kwica ngo agereye ufise abana bangana cyangwa ujya muzehe ngo azane ubundi mugore wereka ugira ibishobisho twagwa n'inzoka umukobwa araza ati mwana ati ubu ati jewe nafise umugabo ati uwo mugabo ati umukobwa wawe muri wakibaza bati ngo iruhande ya Biriganda aho baburanira habamwe muramukazi we ati muramukazi wawe nawe batwaye ikera ati bo babaze barabona papa na mama baza kubura n'abagira gutyo ati ngibyo shaka genda kwitunga abantu shikiye
none ikibazo kiri none ko papa wawe atari baza kwitwara agenda yitwawe genda mubwira none kuko bijya rubanza kwanyu kuko rero nabitumye ndabwira mukanya njye burya arafise umuhungu mu Cibitoke atunze cyane mu z'ubutonyi burya n'umwarimu akwiye kugutirira mukabano ngo yanga umuhungu ngo urabona ngo ujya muhungu mu Cibitoke uraziwe umwe ko bamwishe ngo urabona ngo mama aramubona ntabyumva ngo yegamiye se mbega kumwegamira ni kimwe nubwo mukamugira ibiganiro mugahurira kuri kimwe urumva rero uwo mugore wa Yemeni numva kugira ibiganiro abana n'umubyeyi we ugakurikirana gusa oya burya guhurira kuri kimwe abana baraharira kurya muharira urategera kandi iyo muriko murarondera inyungu z'abavyeyi bose kuko nta mwana aba yavutse ahandi muba muri kumwe mutegerejwe guhurira ku kintu iki ico kintu naco si kindi ni igipimbi gikomeza urugo ikindi gikomeza urugo kandi ico kiganiro ciza cy'umubyeyi n'umwana kugira ngo kandi umubyeyi n'ubundi bahure kandi hajya hatabaye impari ukuri bikunda kuri ngombwa igihite kimenye ni ngombwa umutukuzo ni ngombwa niyo habaye n'ikintu basi ndaguhe nk'akarorero we urakuze uraraba nk'igihugu kigomba guterwa n'ikindi cyangwa hakaba umuharwa mu gutera iyindi bimaze kugera kure ukabona ko bikomeye nta kindi badutegeka atari ibiganiro hajya impari n'ibiganiro rega n'urugo burya bwubakwa kandi komezwa n'ikiganiro ntibize bigusimbisha umutima iyo ari abana baciye ubwenge kandi ntibazava mu biganiro inzoga ziteretse imbere yabo sisa televiziyo yako telefone y'ubu reka icyo kintu bagifateye umwanya kandi nta wundi muntu w'inyuma y'urugo atari uwo bishakiye ategerejwe kuwutsamo iyo bari nabyize na kare mu minsi yahera hariho amategeko sinzi uko byagiye birahinduka kugira ngo iyo divorce ifatwe habanza hakaza abantu babiri n'iwabo w'umugore n'ab'iwabo w'umugabo n'abaraganya bakicara ngaho ikaba inama n'umunsi ugahera n'ubu icyo cyarakuwe ntikigifashe cyane usanga ubu bagira iki ubu biruka muri sentare umwe akitwara uwundi agakumbuka kandi muri sentare ubutungane buruca neza none nk'umugabo mutabana urashobora konka divorce cyangwa umugore mutabana ubu uye nk'akarorero umugore arashobora gusaba divorce umugabo akabyanga ati nje ntanda gusinya cyangwa umugabo arashobora gusaba divorce umugore akabyanga ati nje ntanda gusinya sera igacifata gute iranka ndifate sentare ntikunda gufata ingingo zihutihuti sentare ahantu binyarukira umugore arayisaba umugabo akayisaba muganga umugore ntishobora guhata muganga akavuga ati no bamuturetse arigeze ndosubirana niyo atabivuze ngo arashobora kugira gutya ati ndacyabiri kuko nyinshi ingo zirirwa zirasubiza hamwe gutya icyo kintu rero ariyo uzi ko hariho n'umuntu ashobora kwahukana kuba ku rugo n'undi ukamunanira akagaruka muri rwa rundi rw'ubwambere ndaguhaye akarorero ko uwaha iwacu sentare yari yaragize gutya kera ngabo yaraye arugarutsemo kandi atamushinga ntahatana urakoze cyane rwose ikiganiro cyari kiryoshye tuzakubwira tugutumire murakoze cyane uzuraho impanuro uzuraduha impanuro kugira ngo tuzubake zigume kuko urugo n'ubwiza ndabashimiye cyane murakoze cyane mukuru urakoze rwose ababyeyi mubyumve mugabo gusa ibintu bikomakomeye nkuyemo nuko urugo ntirushobora kuba rudafise imana urugo ntirushobora kuba rubaho ntibikunda kandi bidashingiye ku bishobisho ntanze ishobora guhagarara atamushinga ifise umushinga wa mbere rero ni Kristo umushinga wa mbere ni Kristo kandi ngo mbere yuko umugabo n'umugore Imana yateye iteka bakaba baribungenze barabyaye ni byiza ko abana n'umubyeyi afise umutima w'Imana afise umutima w'ikigongo abanza akagira iki
abanza bakarondera ikivumbiko igishima ryango igikingi naco gishingiye ku bwiyunge gishingiye ku kwihangana gishingiye ku kubabarira kandi mbere ko bagira ibishobisho ngo basubire ngo babane n'abandi buriya nta mwongo uri satira idahinzwe boshaka bagatekana bakabaho mugabe mbere ko dusozera wewe twaganiriye ndavuga ibanga wakoresheje kugira ngo icagutuma udasubira kwiyumvira kubana n'undi mukenyezi kandi atari uko watinya kubyara abana n'ababyara wari warabarondereye wari ufite ibyo wabarondeye icyo byari kugutwara wari kubyara nk'abandi bangana na twebwe mugabo nk'abakenyezi nabo bapfaka ko kenshi usanga bafite igerageza ryo gusuzugurwa ubu ugasanga umukenyezi yapfakaye bene wabo n'umugabo wiwe ugasanga nyine afite igisuzuguro baramunyanganya amatungo y'umugabo baragira mwe muba murabashinga nawe kuri sitasiyo mugambane ni iyihe nyifato y'umupfasoni yapfakaranye buto abapfakara mu myaka 40 ndetse n'ibindi munsi ugasanga ntibyamworoye ko yaja kugira kubana n'undi mushinga nawe kubera utwana ugatereka mbe mutwana mbe utwana twanje ni iyihe manuro mwomo kuko kenshi usanga basuzugurwa gusumba mwebwe ugasanga abagabo bose bagomba kubigera ariko rero urakoze cyane dusibye nk'akarorero no guha akarorero ahantu herekeye mu rugo iwacu urabona yuko nabuze mwene wacu akiri muto cyane amusigarana abana 4 ariko ibyo byose rero birakunda gushika mugabo birabana anasiga umugore muto birabana n'uwo atakigira umugenzi wiwe birabana n'inyifato yiwe huyo mugore muramwanje n'umuntu akora ibikorwa by'abayinarugo atana amashuri yize kugera iki gihe ukaba yaramusigaranye inka arazitunga neza aramaze kugura amatongo atari make abana amaze gupfa abana urabona igome muraba mufasha ariko mugabo abana barabyibushe bararya rero umufasoni no muhanura ubibana n'inyifato yifashe iyo wifashe nabi none dufate nk'akarorero nk'umufasoni arapakaye aciyaza atahuka saa 4 saa 5 mwijoro ariko aravuga abana umwana atamwugururiye n'ingoga agashika muvugisha igiti aho nababake babiwe ntibazobura aho bamenera mu kumugirira nabi mugakama yitunganije uwo mugore ntusanga ari mu kaburegwe kuko musanzwe mubizi yuko akaburegwe ari nyandurukombi y'ibyaha byose amahane yose cyane cyane yo gumana imigenzo yari yifashe neza mwo acubakana n'umugabo wiwe niko kuzibira ibyanzo by'abakeba biwe ibyo aragiye ngo agize ubwigenge nta kikimukankamira nta kikimutegeka tashe saa 5 y'ijoro ari mu kabare agize iki nimwe na rimwe babyoshe ko banamwanganya n'inzanka gaca zigwegera higeje ugasanga hitanya abana yababanze n'abandi induru ziravuze kandi ntashobora gusubira kuziyugurura amaze kugenda akinjira muri iyo ngeso y'akaboregwe yeje ugasanga afise umwana umugabo atamusigaranye intambara zirabyutse kandi kugira ngo azivemwo n'intambara ziba zitanguye kandi babigoye kumwirukana sizi twananikiye kubwakasize ni usanga ari mase ntari biki none bibaye wacu mwirukana cyangwa mbwira uti rero umwana umurane n'abandi hamuze bambike kwasi imana iguhaye ibintu bimera nko guhenda nuko haraba biri kubiri hariho ubutombora uwo mwana agacaronka samwemera hakaba n'ubundi ataronka se aho kugira ngo uze umuvangure impera n'impera uko umuvangure muri abo bana ba mwene wanyu mugigize hageze amagabura nyama utuwe umwana songa kugira ngo butungane bunyugwe urakobaza bati none wo turangira se uwo mutuzanira se byose bumva kabiri intambamye kandi nta rukundo rushobora kusubira kuboneka mu muryango none nka jewe ndaguhe nk'akarorero
wanka mwebwe bajya abana murabafasha nawe mukamufasha burya iyo abyara nk'umwana abazahacya mukamwakira kurya ku bwanjye je ntacyo byo oya niba koti ndakakakunyura urantegera kuko ntushobora kuba uri kuriyumvira ngo uri kuragiranira imigenderanire n'intuzeya je nobivuga n'umunyabyaha Pawulo yaravuze ibi atari n'igishobora icyo cyoco ntushobora kumugira umugenzi ari nacyo gituma harya nawe we nkaha nk'impanuro ni ugutekerera nk'ubu nk'abana ukabona bariko baragendana n'abana b'abanywarumogi bambaye amaki uramirira kure kuko nta n'umwaka uhera uwo mwana atabaye kurya aricyo Ega na Salomo yarabivuze muri Amerika aricyo gituma ugendana n'abantu batuka Imana sonde ari naco gituma ubona n'ubu bagwanya marigara kwega urundi rwaruka kuja mu nzira mbi none leta ko iriko irabashira mu ntuze ikabaha imitahe ikabaha ingurane iriko yankajya marigara ntaco avyara Yetse mahane ari mu Burundi umwana yabura se ugasanga ariko aramubwira ngo erega shampana jewe ivyo nzogusubiza bajya bababwiza tunga bukeye yabona agize agashaba agacagenda agashira isabuni muri dushe aho se yogera none gateye imbere ko dusezeye urwaruka rwacu rw'ubumaze kwifashishwa ubwoba bwo kubaka ingo mu bisanzwe bararabanje n'ababyeyi babo banywe bakarabuka bafise urwego rw'ubuki na cyane nico gituma nakubwiye nti mu bisanzwe abana n'abantu bo kwitaho n'iryo tunga rya mbere n'abantu bo kuregwa kugira ngo nawe niwabarera neza ugira amahoro ikintu rero urwaruka rw'ubu rwokora mu bisanzwe mwega ababyeyi bagwa nuko babwira ijambo ry'Imana nukuri mukobye umwana atamva ijambo ry'Imana umenga n'ibiseko nk'umunsi w'Imana ntawe akawufata nk'uwundi munsi wo kuruhuka muhateri mu bisanzwe mugabo agende asenge umusengeshe ku mugoroba niyo aba akeneye gufungura umubwire uti kubita urumenyetso umwana azokurira mu ntuzeya mu bugwa neza bw'Imana kuko azoca atangura kuko iki kuko yatacu nebagura atubutse azoca atangura kunebagura ubutagira nk'ibyo bitaragira yabagira neza atangura kunebagura mu cyumba ibyo mu bikorwa byiza umwana wisanzwe umutegeke gutaha kare umutegeke wisanzwe kuryamira ku gihe kwitwara ku ishuri ndabivuga ngo ntuze yari ngaho ni mu mwanya umukozi we ariko akora ukundi n'ikiraka cy'imesurire n'icyata y'imesurire amaze kwisasira amasoko ibyo byose amaze kwikura isahani kandi agutanga ngo umukozi ngo musanze arayikura ibindi bijyana we yaha ikintu cyose ubona gishobora gukuza umwana mu mutwe bikamutera inzira nziza bikamutoza imbere nziza yewe hariho abantu ko yapfuye ahagaze ngo nta mwana yoshira mu ishuri ngo nakiri ngo ndarya ngo ntari nawe ati kwirigora ngo rwawe kwirigora rw'ibitego bidatonoye yewe rero ndabagira sinashaka umwana n'umwe yoshaka agasiba nuko rero nshimiye Imana kuri umwanya wose tumaranye icyo ngundemo ni yaba umugabo afite n'umugore kugira bagire urugo rwiza yaba umugore afite urugo rumugoye ntabwo yubakira ku Mana yaba umugabo afite urugo rumugoye umukenyezi amugoye
yubakira ku Mana baba ababyeyi abana bafite ababyeyi bagoranye bameze nabi ntibahuza ababyeyi babo bafatiye kuri umwe bafite kwita igitsina cyabo bamenye neza yuko ubuzima bwiza umugambi w'Imana ugamije neza kandi Yego cyane. ibyo bintu ni umushinga w'ubuzima Ubutega w'ubuzima bwiza. Twese nawe. barakeneye cyane rwose kandi birababaje sinzi ko hari akantu babwira abantu ko gutobera atagira ikiganiro bize kundi umunsi nawe tugomba kwiga Yego atari dushingiye ku twemera ubundi munsi bikavuga ko umugabo ari kugira ku twemera urakoze cyane. Ndagushimiye cyane. Muri basisi wese twari kumwe ndabasengera cyane aba bose bafashe aka kanya ko kutega amatwi muri iki kiganiro. Rero nk'uko mubivuze jewe na jewe ndi umuvyeyi narareze abana barakura kugera iki gihe ngaha. Hanyuma rero mubandanye murera ibihumbi byanyu mubirerane umutima mwiza mubirerane urukundo rw'Imana n'uciye mu makosa yagiye mu gitondo amakuru mu gisabisho irya Mana iri kurasaba nayo izomuguhindukiriza kuko na twese tuzamugenga barabitwigisha ko twosengera ingo zubatse nabi. Hanyuma rero abaduteze amatwi tukaba tubashimiye tubatera kugira Kristo haganza twese ukuntu umugisha w'Imana mukomere cyane ibyo namwe murahawe ikaze muri hasera muri studio hasera kumera cyose n'umutima abapapa n'umuzi abamama muze inyubako twihuje n'Imana ibyo Imana yaturemeye reka hagati y'umubyeyi yawe umugabo n'umugore abo batari n'ababyeyi n'abana abo bantu Imana yabaremeye akantu ko gusangira bakagira igihe ariko kenshi umugabo ntabwo yafashe ibyaha n'ubu hari ijambo n'iryo jambo n'iryo ry'Imana ikintu cyumva ariko kandi urumva yuko yatuzaniriye mwese mufite umutima w'ubukungu kandi mwiyongereye yavuze ibyo uw'abarundi murakoze cyane. n'abanyarwanda kandi